ndabaramukije bakunzi bacu bakunzi ba Agora TV ndabahaye bwakeye ndabahaye mwiriwe bivana naho muherereye jewe ndi Apollinaire nkuru nziza musanzwe mumenyereye ku biganiro bitandukanye uno munsi tuvugana turi muri paroisse Gisyo ni paroisse nshasha iyo paroisse ikaba iri muri commune Gatara muri zone irimo ni zone Ngoro iyo paroisse rero mvuze ko ari nshasha nivyo kuko ivutse vuba yavutse itariki imwe y'ukwezi kwa 11 ibihumbi 2020 uno munsi rero ikaba ikwije imyaka 5 uno munsi rero hari urubanza rukomeye rwo kwinjira isengero abakristo biyubakiye kuri uno munsi rero icyo twababwira nuko abakristo baje guhimbaza kwinjira icese iyo sengero ari benshi cyane baguma baza uko ubabona bazananya kamwemwe kenshi twabamenyesha rero yuko iyo paroisse yitiriwe Bikira Maria umugabekazi w'i Karumeli Bikira Maria umugabekazi w'i Karumeli niwe baragije iyi paroisse ya Gisyo ariko turababwira yuko iyi paroisse bayirugabanye abakristo bayigabanye itariki imwe z'ukwezi kwa 11 ibihumbi 2020 hanyuma igihe cy'umwaka w'ibihumbi 2023 baciye batangura kwiyubakira bonyene iyo paroisse yabo urumva yatanguye ari sikirisare ari ntoyi hanyuma bisaba biba ngombwa yuko bubaka isengero nini by'ukuri iboneka yuko yoba ari ibwizwa kuba ari paroisse none rero uno munsi kuri itariki 18 z'ukwezi kwa 5 ibihumbi 2025 niho bagira bayinjire icese mukamenya yuko rero mwungere wa diocese ya Ngozi ariwe aza kuyugurura icese abakristo bakaba baje rero kunezerwa niyo paroisse yabo icyo twokongera kubabwira nuko iyi paroisse ivyawe na paroisse Buraniro yari sanzwe yahora ari sikirisare ya paroisse Buraniro hanyuma barayikomorerwa nk'iparoisse ubwayo hanyuma ubu rero bakaba bahasanzwe bahasengera murumva ko imyaka 5 imaze gukwira bamaze batanguye kuhakorera none rero bakristo nagira tubereke ingere hameze muze kubona ivyiza biriko birabera kuri no paroisse murabe ingene yubatse neza inyuma imbere hose harahimbaye kandi byose bikaba byavuye mu nguvu z'abakristo nitugire Kristo izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda ora n'amahoro bavukanyi ba Kristo ba paroisse Gisyo turamukanye urubanza ruhimbaye ukwegurira Imana ino sengero n'ibirimo byose harimo harutari tabernakulo n'ibindi byose ariko ahakuru twibwe yuko isengero nkuru ari umubiri wacu dutumiriwe rero kwa matwibuka ko ari ingoro ya Mutima Mweranda tukawuha icubahiro tukawuhereza Imana
none rero twinjire muri iyi migigwa dufise umutima wugurukiye Imana, umutima utekanye, kuko isengero ni ikimenyetso ca ya Yerusalemu yo mw'ijuru duhava tumva mu gisomwa ca kabiri dusanga mu gitabo c'ivyasha umutumwa Yohani. Tubonero n'ukengurukira Imana kubo yaciye ko bose kugira ngo ibikorwa by'isengero bishobore kuranguka. Abo yaciye ko ni benshi, mugabo hani naciye kuri mwego nyene abakristo ba Paruwase Gisi. Hamwe rero n'abagira neza bamwe bamwe bagize icyo baterera kugira ngo ibikoresho biboneke. Rero mu ngoro y'Imana tuzanywe no gusenga iyo Mana, tuzanywe no kuyikengurukira, tuzanywe kandi no kuyitura. Mwanzugi z'Umukama nimuguruke musamirana impundu z'Umukama. Wavukanye munyacane kugira umutima w'icesi. Mukugira umutima w'icese wo kwegurira Imana ino sengero, muze mutakambira Umukama wacu ngo abanza duhezagirire aya mazi tugira twimishire. Ikimenyetso c'ukwigaya n'ukwisubirako kwacu, ikimenyetso kandi cyo kwibuka ibatisimu. Turongera kandi tuyamijira impome z'isengero nshasha ku ruhande rw'inyuma no ku ruhande rw'imbere, tuyamijire n'iyalitari nshasha. Ese Umukama wenyene ubwiwe yodufashisha inema ziwe ngo twame tumugororokeye n'umutima woroshe muri ekleziya yiwe. Dusabe Mana uburonse ubuzima n'umuco ibiremwa byose, urazirana abantu n'urukundo rwinshi, surukira gusaba kuraba umuvyeyi bwawe, ariko uranabuhagira ibicumuro byabo n'akaborera n'urukundo rwawe. Kandi igihe cyose
wamuriko bayimanisha na Kristo umukama wawe nkako niwe washinze ingingo ubitumwe n'impuhwe zawe kugira ngo bibagerana y'amazi abacumuzi bamanukamo bagapfana na Kristo bazuke bakijishwe ibicumuro kandi babaye ingingo ziwe. None rero nushobore umuhezagiro wawe kuri aya mazi kugira ngo kuri twebwe no kuri izi mpome z'isengero tujya kuyamijira ibi ikimenyetso c'iriba ry'ubukiza twatorowemwo muri Kristo ari naryo twagiriwemwo ingoro za mutima mweranda, maze twe n'abavukanyi bacu mu kwemera biriko turahimbaza amabanga muri ekleziya yawe dutera iteka tuzoshika muri Yerusalemu yo mw'ijuru. Dore tugusabishije Yesu Kristo umukama wawe